Nyakubahwa mukozi w'Imana Niyonzima Jerome, dusubiye gutegwa iteka ryo guhura namwe mu ndwi iheze mwaratuyagishije muratuganira ku bijanye n'umunsi mukuru wa Noel uko twawuhimbaza. None uyu munsi urizina aho bukera dusigaje umunsi n'igice kugira ngo twinjire mu mwaka mushasha w'2025. None nyakubahwa mukozi w'Imana Niyonzima Jerome, utangura uramutse abariko baradukurikirana, wongere utuganirire ku bijanye n'ubunani, bamwe ngo bonane abandi ngo bunani, myandi majambo tubwire ubunani ni iki. Kaze muri kiganiro. Murakoze cyane nyakubahwa mumenyesha makuru. Twagomba kumenyesha bariko baradukurikirana bose ko jewe ndi Niyonzima Jerome, umwungere mu ishingiro rya Israel nk'uko mwabivuze. Hanyuma muvuze muti mwongeye kudutera iteka, ariko nanje nongeye gutega iteka. Nongeye gutega iteka kuko hajya kuronka akaryo ko kuvuga iby'Imana iri kirakora n'ibyiteka ridasanzwe. Kandi namwe mwongeye kuntera iteka murangendera nka gira umugisha TV. Rero ndanezerewe cyane nyakubahwa mumenyesha makuru. Rero muvuze muti duga kwijambo bushize mwaganire natwe kubijanye na Noel. Ariko rero ubu naho tubwire hasigaye umunsi n'igice ngo twinjire mu kintu bamwe bita ubunani, abandi bonane, abandi bashobora kuba bavyita n'ukundi. Ivyo nibisanzwe, ariko igihambaye ni iki gikorwa rero tugira twitegurire kubamwo. Ubunani canke bonane ni umwaka mushasha Imana ibiduhaye kwinjiramwo, kuvuga abarundi n'abanyamahanga mbere n'isi yose. Ego ni kuvuga ngo tuba turambye nyakubahwa mumenyesha makuru, turamvye cyane. Imana ibitugiriye neza. Burya mu mwaka hakoreka ibintu byinshi, kandi umwaka ni munini, ni munini. Imenga ni iminsi 365. Menga nuko nyene. Rero burya iyo minsi ni myinshi. Umuntu aryama akabyuka. Mu bisanzwe iyo umuntu aryamye bameze nk'uwapfuye. Ni ukuvuga kumara iminsi 365 umuntu azuka apfa yongera azuka, apfa yongera azuka. Ni ukuvuga ngo tumaze gupfa tuzuka inshuro 365 gutyo. Rero turarambye. Niyo mpamvu nkuko mwariko murabishikiriza, bonane cyangwa ubunani, umwaka mushasha ni ikintu ciza cyane, arico tugiye kwinjiramo. Rero tuvuge ku idonido. Umwaka mushasha uza abantu bawiteze, kandi bawiteze ko byinshi. Ariko nagira nsubire inyuma gato twibukanye ko n'umwaka tugiye kurangiza twari tuwiteze. Imana irawuduha turawubamo, kandi twawubonyemwo byinshi cyane. Imana yarawuduhezagiriyemwo, Imana yarawuturindiyemwo nkuko twariko turabishikiriza. Imana yaratanze amapromotion ku batari bake, Imana yararinze abatari bake, Imana yatugwaniriye mu buryo bwose. Kuvuga ngo nta muntu yoshobora kwirinda ngo amare n'isegonda. Kuvuga rero Imana yabanye natwe mu mwaka uheze, tugiriye neza. Umwaka twawubonye mw'ivyiza byinshi. Ntitwovuga ngo uwo mwaka uragatembagara, oya. Nkuko bamwe babivuga ngo uyu mwaka urakabona uheze, kuko ikimengo ntaco Imana yawukozemo. Umwaka watumye ugihema, nkuko uvuga ngo utembagara, urawukenguruka ahubwo. Uyu mwaka suko. Mu bisanzwe tuba twibugabagiye uwatumye uwo mwaka tuwumara. Kuko ntabaciriyemwo nyakubahwa mukozi w'Imana, umwaka ukuba waragenze kose ukagusiga ugihema. Ibyo utashoboye kuronka muri uwo mwaka urangiye, urashobora kuronka muri uwo mwaka uri imbere utanguye rwose cyane, kuko tuva mu bwiza tuja mu bundi. Kandi Imana idufitiye imigambi myiza burya. Imigambi Imana idufitiye gusa imigambi y'ibyago nkuko muri Yesu yabivuga.
ariko ngo ni imigambi yo kutugirira neza ngo kugira ngo tugire ivyizigiro vyo mwiherezo ryacu. Umwaka rero ushobora kuba umuntu yahuriyemo n'ibibazo mugabo ko umuntu aba akiriho tukaba tugiye kuwumarana n'abariko baranyumviriza n'abazonyumviriza ejo nukuri nishimwe kuma nugushima gose yego nugushima cyane. Ni nayo mpamvu mu bihe byo kurangiza umwaka amashengero menshi n'amashirahamwe y'Ukristo usanga batunganya ibiteramo kugira ngo bagire gute bashimira Imana. N'imiryango hari imiryango usanga itunganya ibiteramo nayo ku giti cyayo kugira ngo bagire gute bashimira Imana, kuko umwaka uheze abantu bakaja hamwe kuba ari igihe ciza cyo kwirimbura kugira ngo barabe basubiza agatima mpembere mbega uyu mwaka twawubayemo gute, twawukoze n'ibiki, aho twashoboye kuroranirwa tugakora neza ni hehe, mbega aho tutakoze neza ni hehe, aha tutakoze neza byatewe n'iki, aho ibikorwa byagenze neza habaho iba ari nka evaluation, aho ibikorwa byagenze neza abantu bagashima Imana. Mbere hariho n'abatanga amakado ari mu miryango, hari no mu gihugu ku rwego rw'igihugu abantu bagatanga amakado bagashima ku bikorwa biba byarakozwe n'abantu kanaka ku ngero runaka bakabashimira ko bakoze neza. Aho umuntu nahasanze atakoze neza kabara kanya keza ko kugira isubiramwo akavuga ati aha vraiment sinashoboye utondeka neza ibintu uko nari nabihawe, ariko uyu mwaka ngomba rero kwirindi hangiro ryo kugira ngo nze ngerageze ibintu bigende neza. Rero mu mpera z'umwaka aba ari nk'igihe cyo gushimira Imana ubwa mbere ko umuntu amaze umwaka, ariko kandi nk'uko Imana yaturungitse ngaha ku isi kugira ngo dukore n'amaboko yacu mu byiyumviro byacu, umuntu wese uko ashoboye kaba ari n'akaryo ko kugira evaluation kugira ngo umuntu arabe uko ibikorwa yabitunganije neza, haba mu muryango uko nabivuze, haba mu ishengero nkuko nabivuze, haba ku rwego rw'igihugu nkuko nabivuze, bamwe bose ku rugezo baba bariko barakorerako kugira ngo igihugu umuryango utere imbere. niko numva no bibashikiriza. Rero mw'iyi minsi ejo canke ejo daye amashengero menshi dosanga afise ibiteramo nagenda bibona babicisha y'amakesha ibiteramo kugira ngo abantu barare barashimira Imana. Kandi tukaba dushima cyane ko ubwo burenganzira buhari, igihugu cabutanze, umwidegemvyo urahari, amahoro, igihugu cashize Imana imbere. Urabimvugiye nivyo nagira nivugiye. Igihugu cashize Imana imbere ni ikintu gyambaye cyane kugezaho no mwibwirizwa shingiro ico gikorwa usanga arico kirimwo iryo tegeko riri imbere y'ayandi yose. Je naranezerewe cyane kuko ibi bihe turiko turabamwo ni bihe bidasanzwe cyane, ha abantu usanga mu ministere bagomba kugira amanama batangura gusenga Imana ko bamumenyesha makuru. Byo siko byamye, turashima Imana rero mw'ivyo bihe byiza aho abantu bagoye mu bikorane runaka usanga bibi bikorane byo gushima Imana, abantu bagashinga intahe z'ibyo Imana yakoze, amashimwe n'ibintu bihambaye cyane. Rero turashima Imana ku bw'ivyo, tukaba tunatumirira abarundi n'abarundikazi abatwumva ko umunsi w'ejo bogerageza ntibajyame muhira mu mazu, bazoja hamwe gukoranira hamwe n'abandi bashima Imana. Aho bitazokunda nabo barondera akaryo mu nzu baje hamwe nabo bafata akanya ko gushima Imana, bagire evaluation bavuge ati duje kuri Imana yatunezereje mwibi, Imana yabanye natwe mwibi, bafata akanya ko gushima Imana, bizohimbara Imana. Burya ngo gushima nyakubahwa ni kongeza. Iyo dushimiye Imana kuvyo yadukoreye tuba tubwiye Imana ngo Mana twonge, kandi Imana nayo niyo kwizigirwa ibikora. Ego bamwe n'abandi muri iki gihe tugira turangize uyu mwaka w'2024 bashusha imitwe nkuko bashusha imitwe ku minsi mikuru yose ya Noel, bahiga umuceri, bahiga inyama, ubinka nizo ziriko zirambegwa, inkoko n'imene ziri mu kangaratete ziriko zirahigwa, ibintu ni birefu cyane. None uwo munsi mukuru wa bunani nawo tuwite ko ari uwo kurya no kunwa? Ndazi ko bamaze kugisigura, tugishimangire neza twumve ko bunani ari ukurya umuceri n'inkoko n'inyama gusa. Murakoze cyane. Umunsi mukuru w'ubunani ni umunsi mukuru koko wo kunezerwa, abantu bagashimira Imana, bagakengurukira Imana. Iyo
ndongeye kubivuga ngo hagize ibiboneka abantu bagasangira bakaja hamwe bagasangira bashima Imana, ni byiza cyane. Imana turazi ko hari abo yahezagiye mw'iyi minsi, irabaha uburyo, Imana irabagirira neza kuko bujyanye kuba mumenyesha amakuru, Imana iragirira neza imiryango kandi mu buryo buteye ubwoba. Ntabuciriyemwo jewe naragerageje kugira evaluation y'ukuntu usanga imibereho y'abantu tubaho, ndayigirira ko jewe ni ukuvuga nagiye gusanga hariho ubundi buryo Imana iduha bwo kubaho tutazi niyo buvuye. Imana ikatugirira neza kuko Imana ari umuvyeyi wacu mwiza. Rero nkavuga nti mw'uyu mwaka, mw'ubu munsi mukuru mwiza w'ubunani, icambere ndabisubiyemo no gushima Imana ko tumaze umwaka turi bazima. N'abahuye n'ibyago ibi na biriya, hari ababuze ababo, hari ababuze ibyabo, hari abagize ntaco bitwaye. Nasomye mu ijambo ry'Imana rivuga ngo bugiye igiti gitemwe igihe gitaba kirarandurwa haba hakiri ivyizigiro ko gishobora kongera kunaga kigashamika kikegera amashami. Rero ibyo umuntu ashobora kuba yarabuze ntabyiteho cyane, ibibazo ashobora kuba yarahuye nabyo ntabyiteho cyane, turi mw'isi niko bimeze. Ariko kuba ndiko ndavugana nawe ukiriho, ushima Imana kukiriho, hama muri uko kubaho Imana iguteguriye ibyiza ejo aho tugiye kujabuka mu mwaka mushasha. Rero abazoba bafise ibyo bashobora gufungura bazoje hamwe bafungure banezerwe. Ico ni ca kabiri ndiko ndavuga. Kandi muri uko kunezerwa ndongeye gusubiramwo ngo nk'abakristo, nk'abamenye Imana canke nk'abarundi dukundana, baze bibuke n'abatashoboye kugira ico baronse, nabo bazobatumire, babatumire. Hari abapfakazi, hari imfuvyi, basangire nabo kuko umunsi mukuru w'ubunani nawo ni mwiza cyane abantu bagiye hamwe bagasangira n'inshuti n'abagenzi, ariko batibagiye no gushima Imana, gufata umwanya cyane wo gushima Imana. Ibyo ni iby'ingenzi cyane nyakuri. Ego murakoze kudusigurira ku bijanye n'uwo munsi mukuru w'ubunani. Turangije uyu mwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025 aho nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yateye akamo muri ryahangiro, muri yambona kazoza y'umwaka wa 2040 igihugu cifashe, umwaka wa 2060 igihugu giteye imbere. None ga mukozi w'Imana, uyu mwaka tugira twinjire mwaho bukera, iryo jambo uryumva gute? Nakaye kamo wotera abandi canke wowe uvyumva gute mu muryango ndetse nawe ukorera? Murakoze cyane. Ico nagomba guhera ko nyakubahwa mumenyesha amakuru nuko igihugu cacu nkuko twabivuze cashize Imana imbere. Ico gituma ivyo dukora byose dukora nk'igihugu kirimwo Imana koko, kandi Imana akaba ariyo iganje. Buriya ririya hangiro nyene icubahiro umukuru w'igihugu yatanze sigiwe niyerekwa ryavuye mu ijuru, kuko burya umwami aba ari ijisho ry'Imana mw'isi hamwe n'umuherezi n'abantu babiri barajana barakorana. Ari nayo mpamvu imbere yuko ninjira muri ico kibazo mumbajije turiko turashimira Imana cyane, kuko indongozi uhereye ku mukuru w'igihugu n'abamwuhirije bose muri iki gihe turiko turavugana nabo bari mu gikorane c'amashimwe, igikorane kidasanzwe kiriko kirabera kuri ETS. Kandi ndi umwe mu bagira ubuntu bwo kukibamo. Ivyo Imana iri kirakora nibitangaza, tubwire biriko biragaragara ko koko abarundi n'abarundi kazi bariko baratahura igikorwa Imana yashize mu ndongozi cyo gushira Imana imbere. Ariko uko siko vyamye kera aho tubona abakuru b'ibihugu baza bagakoranya abantu kugira ngo basenge bashira Imana imbere. Siko vyamye nivyo gushima. Ubu n'ubuntu twagiriwe, kandi nkatumirira cyane cyane ishengero n'abakozi b'Imana kuzigama cyane no kubumbatira iri yerekwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu ariko arakomeza bivuye kuri sogokuru wacu nyakwigendera, ari nawe yatanguje iki gikorwa cyo gusenga cyo gushimira Imana. Ndabibutse ko mu gihugu hari amasengesho y'uburyo bubiri bwo gushimira Imana. Hari ibyo kurangiza umwaka, hariho n'ikindi gikorane cyo gushima Imana kiba mu kwezi k'umunani. Ibyo byose rero turabishimira Imana cyane.
nkavuga nti iki gikorane kiriko kiraba ko ndaduga gato kucomwe ariko murambaza iyi mbono kazoza nta kindi kizotuma ishigwa mu ngiro kandi kagenda neza nuko abantu bwa mbere bumva ko bizeye Imana bataravye ibihe turimwo ibihe turiko turacamwo babona ibi na biriya oya uwo murongozi dufise ni nka Yosuwa igihe yariko arongora ihanga ry'Abisirayeli Uhoraho yaramubwiye ati ngiye kubajabutsa Yorodani barugeze ko rusa n'uguzuye nta vyizigiro babona kandi bari barushe bari babuze ibi na biriya hari ibyo bipfuza batabona ariko Yosuwa avugana n'Uhoraho aramubwira ati babwire bashiremo ibirenge abahereza bari bo baje imbere ngo barushizemo ibirenge guzuye rugera hejuru no kuvuga ngo barushizemo ibirenge mu kwizera muri uko kwizera nyene Imana yarakoze igitangaza no kuvuga ngo Abisirayeli amazi yari ruguru acaratega umurombera yarepfa aratemba maze ngo baracabuka haboneka inzira baca ku mabuye nico gituma bamaze guca kwayo mabuye ngo barateyemwe amabuye 12 azobicibutso igihe bazo bamaze kujabuka natwe burya turiko turajabuka abarundi n'abarundi kazi twizere ko tugiye kujabuka abarundi n'abarundi kazi turiko turajabuka icambere hari umwaka wa 2025 tugiye kujabukiramo urimo ibyiza byinshi cyane urimo amasezerano akomeye cyane tuzowurongeramwo byinshi cyane hari ico Imana yawuvuze ko nayo mpamvu nabasaba abarundi kugira ngo bareme mu mitima bahumure ntibabone ko menga ari abumbiye imbona kazoza bakitwengera ngo 2040 kuko menga ni hirya yejo ngo nta bizoba birahaba ngo turavye ibyo turimwo turavye ibi na biriya oya ndakwibutse ko hariho igihugu c'Abisirayeli hageze igihe habaye inzara umwami muri uko kugira ikibazo aravuga ati none bizogenda gute ico gihe ngo hari inzara ku buryo abantu bari basigaye bajya n'abana babo mbako cari gihe gikomeye bajya abana babo umwe umuvyeyi umwe aravuga ati zana umwana wawe tumurye hama nanje jo tuzojya iwanje umwami abyumvise ngo yitandamuriye kw'impuzu kuko ngo imbere yari yambaye amagunira aravuga ati noneho karabana none ibi tuzobivamo gute ariko umuvugishwa n'Imana acaraseruka arababwira ati kw'irembo ry'Isamariya ejo nk'aya mango ifu igogoretse izo bigogwa shikeri imwe ni kuvuga ngo rwari nk'urukuta rumwe uko abantu bagomba bavuga ngo bicire abantu bavyumvise bamwe bavuga ati abakozi b'Imana nuko nyene nivyo ntibishoboka mbere ngo n'uwo umwami yagenda yegamiye utwo kwita nk'umuhate sinzi nawe aravuga ati oya naho Imana yo kugura amadirisha y'ijuru nivyo mpfa bikunze wavugishwa n'Imana aramubwira ati okay wowe urabivuze uzobibonesha amaso ariko uzobiryako kuko aho bukera biraba kubera yabipinze tugira ukwizera ntidukwiye gupinga ijambo ry'Imana n'abavugishwa n'abakozi b'Imana naco gituma muri iki gikorane hari umwami n'umuherezi bariko barakora ico bategerezwa gukora ivyo bintu bibiri nyakuba bifatanye umwami n'umuherezi bakaja hamwe Mana yanje Imana yo mwijuru ntaci dakora ku bwabo izobikora bapfa guhuza umutima ndavye rero impwemi iri hajya ahantu Mana twitegure mu mwaka wa 2025 kugera ahandi hantu rero ico nsaba ku barundi bose nuko buri murundi wese yizera icambe kigira kabiri ahaguruke akore akura amaboko mu mpuzu akore ahageza arabadandaza badandaze arabarima barime araborora borore arabakozi ba leta bakore kandi atavyo kurera isuka atavyo kuja mu biro ngo umuntu yicara arindira isaha igera hama yitahire oya buri muntu wese akora ico ategerezwa gukora dukore twahamagariwe gukora kandi ijambo ry'Imana naryo rivuga ngo umuntu adakora burya nakwiye no kurya igihe uzabona ko ataco wakoze
kugira ngo ntiwapfe ukora ibyaha bibiri uzureke no kurya. Rero muri uku gukora bifatanye no kwizera, nagira ndababwire ko iyi mbono ya nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu tuzoyishika ko n'umwaka wa 2040 utaragera kibi igihugu cifise 2050 gutyo tube twamaze gutera imbere ke ku buryo 2060 kuzabara gusasakaza gusa ibintu bimeze neza cyane. Birashoboka rero mpamagarira abarundi bose n'abanyamahanga kumbure cyane cyane abarundi bagiye hanze cyangwa se abanyamahanga bafise ivyo bashobora kuzana nk'amasosiyete n'ibindi babizane mu iki gihugu. Iki gihugu ni igihugu ciza cyane, igihugu kirimwo ubwiza, kirimwo imirima myiza, imisozi myiza, reka ntiworaba naho bivuga ngo abimare none. Yego cyane. Songora rero wipfurize umwaka mushasha abadukurikirana kuri Urimwo TV n'abandi bariko barakurikirana ikiganiro, ubipfurize umwaka mushasha kuri turangiza ikiganiro. Murakoze cyane. Ubwa mbere ho nagomba mfate aka kanya ko kwipfuriza umwaka mushasha muhire abarundi bose, abari mu gihugu cy'u Burundi n'abari mu mahanga bose. Ndababwira ngo tubipfurije umwaka mwiza, umwaka wo kuroranirwa, umwaka w'ibyiza, umwaka wo gukomera, umwaka wo kubona Imana ko tutari bwayibone, umwaka wo gukorera Imana gusumvya ko twayikoreye muri 2024, umwaka wo gukora, wo guhaguruka tugakora n'umwete mwinshi. Twagomba dufatire kano kanya ko kwipfuriza umwaka mwiza mushasha tugiye kwinjiramo wa 2025, umuryango wa nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu. Imana izibahe gukomera, Imana izibarinde, Imana izibagwanira intambara zose, kandi Imana irushirizeho kubitwararika muri byose na hose. Twongere twipfurize kandi umwaka mushasha mwiza indongozi zose, cyane cyane ko nibihe twimirije ari bihe by'amatora, amatora y'abashinga amateka, y'abarongozi b'amakomine. Tubipfuriza ko bazogira ibihe byiza muri uyu mwaka kandi bakazotogwa, ab'Imana izoba yateguye ko bazotogwa, abatazoba bashikiriwe nabo tuzoshikirwa hanyuma, kuko bose ntibaherera no mu bindi. Ego hama kandi mfate kano kanya kugira ngo nipfurize umwaka mushasha mwiza wa 2025 umuryango wanje, umuryango w'amaraso. Ndabipfuriza gukomera, kuramba, kubona ibyiza n'imigisha yose y'Imana ikomeze kubaza ko kugira neza kw'Imana kubane nabo muri byose. Nipfurize kandi umwaka mushasha mwiza ishengero muri rusangi, ariko mpereye ku ishengero sanzwe sengeramwo n'umwungere mukuru waryo. Ndabipfurize umwaka mwiza, uzuba umwaka w'amata n'ubuki, umwaka wo kubona ibyiza, umwaka wo gukomera, umwaka wo gukura, umwaka wo gutera imbere, umwaka wo kwagukirwa, wo kubona no kugeraho tutari bwagere mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri. Hazoba kurindwa no kuzigamwa kudasanzwe. Nongere kandi nipfurize umwaka mwiza wa 2025 abarundi bose iyo bava bakagera bari muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ndabipfuriza kuroranirwa, gukomera, gutera imbere muri byose, cyane cyane ku bakristo tugwana intambara tunesha. Uzuba umwaka wo kunesha intambara zose zo mu buryo bw'impwemu, kandi uzoba umwaka w'amagara meza, uzoba umwaka wo kurima no kwimbura, uzoba umwaka w'ibihe byiza, by'imvura nziza, by'ibihe byiza, kugira ngo iterambere ridushware muri iki gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nipfurize kandi umwaka mushasha mwiza abarundi bari mu mahanga n'abanyamahanga bose. Ndababwira nti mukomere, Imana iri kumwe namwe, kandi turushirizeho kuba hamwe dusengeranira muri bino bihe. Imana ibahezagire. Murakoze. Asante.